ndabaramukije cyane bakunzi ba EATV nizera ko meze neza bivanye naho umwe wese aherereye. Ni Shasha The Queen, karibu cyane mu kiganiro TUA. Uro musi kiganiro TUA muraza kuryoherwa guys. Nabazaniye umuntu mukunda, umuntu mwari mukumbuye. Ndazi benshi yuko mumunezererewe nasundi mwabaze kubona yuko ari Famba. Karibu cyane mu kiganiro TUA kandi tuyage turyoherwe, reka tumwakire sindabarambire. Karibu cyane. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. Nanje ndagushimire cyane Famba imisi myinshi. Imisi myinshi cyane ariko hari ikintu nako natahura. Ugiye ngo ikiganiro cyitwa TUA bisigura kugira tugende neza tumenye ibyo turimo. Menye icyo ikiganiro ndimwo gisigura ikibwira menye n'ibintu tugiye kuyagako. Ikiganiro TUA ni tumenye ubuzima bw'abahanzi. TUA. T tumenye ubuzima abahanzi. Voilà. Okay, voilà. Amuchana. Twatahura. Yego aho nagutahura. Ko byambere basa. Wapi njewe ndambara tu. Ndakunda kwambara ibintu by'amajezi ariko je n'ibyo gufana imipui ngo ndi mu Barca, ndi mu Real, ndi mu Bariki. Sinzi. Je n'ibyo imipira mu chama kinanizo. Ariko sometimes ariko urambara tu. Comme fashion nuko tumenyereye abambara ama costume ari abantu bakora mu mabiro ariko hari abandi bambara ama costume badakora mu ibintu bisanzwe turambara comme fashion ikintu kigezweho urabona ni jazz igezweho y'umwaka y'umwaka kabisa ukambara tu justement kubera uboneka ko urajyana n'umwaka usubwa ngo urabikunda cyane no byo matimu nje nane ari abantu bibaza ko ndi mu Barca naho mbwira abakinyi babiri mu basanzi ya Ameni Yamal hamwe na Mbappe wenyine muri Barca muri Real nawe nta jezi ya Real wambara ndayambara ariko muri Real nta mukinyi je ndi Mbappe wo muri Barca na Ameni Yamal wo muri Barca sinzi ko ari bo nyene bagije nazo Famba imisi myinshi tutariko turakubona usirikira hariho igihe twigeze kukubona ku murindi uteye ubwoba uri kurakora cyane ariko uno munsi ujya murindi ntawe turiko turabona Famba yo barika akora iki nibihe bintu yo bari justement buri kintu kiba gifite intango kiba gifite n'iherezo ujya niba uri kurakora bya journalisme hazogeraho uvuga ati njye narigeze kuba umujournaliste cyangwa ugasanga uravuze ati ngo iki kintu natanguye kingejeje ahantu mu ncamake buri ntango ibifise iherezo ryayo rero nimba nari mfise umurindi uteye ubwoba mvuga yuko amaherezo y'inzira ni muhunzi uri ukamusho w'izuru ugasanga uratekana rero bisobanurwa yuko kuba nari mfise umurindi ariko ubu kaba ndi slow bisobanura yuko umurindi wagabanutse ndiko ndafokasinga mu bindi ivyo bindi navyo ni biri out in entertainment kuko nimba uwo murindi ari mfise wari muri entertainment ariko nimba nawugabanyije kubwo kubaka ikindi kintu cyo muri entertainment ati nawugabanije kubwo kubaka ikindi kintu cyo muri entertainment nyene ariko dusubiye inyuma gato twatanguye kukubona muri comedy turakubona muri filme turakubona mu muziki uno munsi turiko turabona ibikorwa bigaragara yuko woba uriko ufokasinga n'umuziki mbega Famba yo duha umuco kuri ico ubu agiye kuza gukorera mu muziki gusa cyane oya je justement je natanguye kuririmba pari ibindi byose ibintu by'ama interview by'ama muziki by'ama comedy by'iki natanga umuziki ariko kuba narinje muri filme cyangwa comedy nuko nashaka gucira inzira umuziki wanje ko nari mfise impano n'indoto zo kumuririmba kuva kera ivyo swati abantu batabizi ariko nuko bimeze ubu nimba ndiko ndafokasinga muri music nuko nageze muri vya bihe mvuga ko yuko any time ubu n'umwanya wo gupresentinga umuziki wanje sikuvuga ati ngo comedy nayitaye filme nayitaye cyangwa ama content runaka nayitaye no ndacara mu influencer ndacara mu YouTube ndacakora ku imbuga niwo muvyeyi wanje no turondera ubugari ariko nimba nkora umuziki ndacibuka iyo navuye kandi sometimes ndi point ngavuga ati ngiye kina film ama filme menshi ndiko nategura
amakolabo n'ayandi atandukanye n'ayandi yiwanje n'amakomedi ndiko nakina ariko ingufu nyinshi ndiko ndashira mu muziki kubera nico kintu ndiko ndafokasinga mu mwanzi. Ati ingufu nyinshi ndiko ndayishira mu muziki ariko turaza kubona ku mafoto tuza tubona hariho tuvuge yuko hariho umwana uri kurazamura mu muziki. Mbega mwoba mwahuye gute wiyumviriye kumufasha mu gihe nawe utubwira yuko ico ushaka gushika ko utaragishikako nawe ugipambana ushobora gufatanya ivy'iwawe n'ivyiwe gute? Justement mu bintu nari nkeneye gushikako narishuje ikibazo cawe mu bintu nari nkeneye gushikako bivuga yuko nka 70% maze kubishikako ibintu nari nkeneye kuzoshikako muri entertainment 70% maze kubishikako. First ndafise influence, ndafise abantu banyemera, ndafise abantu banyubaha, ndafise abantu bankunda bakunda n'akazi kiwanje fata ku muziki ka filme cyangwa comedy. Abo bantu ndizere yuko nimba kwisi cyangwa nimba mu Burundi hari abantu 100 bise abantu 40 bakurikirana ibyo wanje. Iyo ni influence maze kubaka kuri je bivanye n'ukuntu presentinga impano yanje mu bantu n'ukuntu babyakira. Ikindi naramaze kumenyera imbuga icyo zisaba n'icyo zikunda. Naramaze kumenya imbuga zikunda ifungu wizahe kugira zige zihage. Naramaze kumenya gukoresha imbuga, naramaze kumenya ikintu cyose urashobora kugicisha muri inzira kigaserukana muri kigashika ku bantu. Hama nje ku kibazo cyawe cyo gufasha umupeti ndiko ndapostinga muri kino gihe umupeti twa D-boy. Ito D-boy is a great insiguro izina giwe sindarizi cyane kuko niwe yagiyise ariko icyo nzi cyo umupeti afite impano yo kuririmba, umupeti afite talent, umupeti azi kwandika. Arashobora kuba afite utundi tunenge ntazi kuko n'umupeti twakuranye ariko après y'imyaka twaje kuvana tujya duhura yakuze sinzi ingeso ziwe ariko icyo nzi ingeso afise ni ingeso yo kuzikuririmba no kuzikwandika kandi iyo ngeso sindi ni ingeso nziza ashobora kumuteza imbere we no guteza imbere igihugu cyacu. Impamvu yatumye ndamufasha rero first ni umunyarugombo ariko sivuga ati yuko ndiko ndafasha umunyarugombo gusa nono ariko ndakubwiza ukuri ikintu cyose uzokora uzohera iwawe ntuzoronka umutima wo gufasha n'uwundi n'ubundi iterambere rihera muhiri wawe. Sinoronka idiri ryo gutwara umuntu muri Amerika nkaba ndi sûr yuko uwo muntu yoshika muri Amerika nkaza gutora wewe fise umusista wanje muhira ago yacu n'igikunda ndashaka gutahuza kugira uze kumbaza kandi ngo impamvu ki wafashe umunyarugombo kandi ari izindi mpano ziri mu gihugu ushobora gufasha. First ni kubera umunyarugombo kandi objectivement yiwanje mbashaka guteza imbere rugombo yanje kuva kera murabizi filime nakora comedy nakora face nashimbere aho navukiye kuko bavuga ati nashaka kuvuguruza imvugo yaho rivugwa kera n'abantu cyane cyane abaswahili kera baravuga ati ngo nabii aishimiki kwao intumwa ni yubahwa iwabo ariko nje naje kwicara nza gusanga yuko burya intumwa itubasha iwabo bivanye n'ukuntu yifashe iwabo kuko burya umuntu akubaha bivanye n'ukuntu yifashe. Burya intumwa irubahwa iwabo bivana ahubwo n'ukuntu aba yifashe iwabo. So now nje ngiye mu rugombo ndubaha abantu baranyubaha kandi aho bigeze ubu umvuze nabi umunyarugombo we wanje bashobora no gushwana akubwira ati fambo wacu bivanye n'ukuntu namwubatse nubatse icyubahiro kuri. Rero umupeti arafite talent vuba kuko narasanze afite indirimbo ziwe justement yamaze kurecordinga n'izindi amaze kuuploadinga kuri YouTube. Cyavuga ati impano yawe niyo nyoguma nyene reka ndagufashe promotion ndanakube hafi muri entertainment ndakwereka inzira wocamwe ugerageze indoto zawe ushaka gushika. Namuha kubera nani swanze umuririmbyi ndamuha opportunity ndamubwira ati ngo recording a song tuyandike neza tuyifatishe amasanamu meza ama promotion y'indekere njewe niyo mpamvu kuri Facebook yanjye na WhatsApp promotion ndiko ndashira ko ni iyo ndirimbo tugira dusohore muri ino misi muri ino no mutimati ndazi muri ino bashobora kuyironka indirimbo n'amasanamu indirimbo meze neza yanditswe neza. Murabizi nanje sometimes ubwenge bwanje bwicaye neza ku gihe urakora neza icyo kimwe naragerageje rero kwandika indirimbo nziza umashobora kumva n'umwana n'abavyeyi cyari izindi ndirimbo ugasanga umwana niyo kumva n'umuvyeyi zigeza ubu nkureko zigeza ureko na mu zindi indirimbo za vibe indirimbo z'imisore indirimbo umuntu atokwicara n'umuryango ariko nagerageje kwandika indirimbo ushobora kumva
n'umwana ushobora kumva n'umuryango ushobora gushira no televiziyo kicaza abana ngaho ukavuga ati murabe iyo ndirimbo shaka murabe abana kugira ubwenge buje ariko noshire abana ngaho indirimbo ya mpimba cyangwa ubunure ngo abana mwicare ngaho murabe ingene je muzokwiga murabe iyo ndirimbo uko bavyonga mitwe so nuko umwana yaje to D-boy D-boy is a great umunyarugombo nupetazi kuririmba indirimbo twasohoye cyangwa tugira dusohore yitwa Lala yitwa Lala yashobora kuba ifite izina ry'igiswahili ariko ibiri ndani narapostinze post ryari nderekana pusa z'indimi ziri muri iyo ndirimbo ari indimi z'ubwoko butatu ari icyongereza igiswahili n'ikirundi muri iyo ndirimbo narapostinze kwerekana visibility cyane capacity y'izo ndimi ifise inguvu muri izo ndimi kirundi cyo kifise inguvu cyane ariko hari izindi ndimi zirimo zifise ni indirimbo irimo ibintu byinshi indirimbo usanga ibintu biri different cyane ushobora no kubona bavuga ati famba ebane hari different ataratandukanye n'ukundi bihere kuri ku ba styliste bari bahari banyambitse ibintu biteye ubwoba naje nayo nabaye umusani nyawe nora nturi umusani nyawe ari ibindi bintu uzanigira justement jewe ndavye ukuntu mbayeho ku mbuga ukuntu mbayeho mu buzima busanzwe urabona oya hariho different nini mana yanje rero muri yo ndirimbo twagerageje rero kubadilisha usika turagerageza guhindura ibintu kugira umuntu abone bambaye ko aririmba ko tumenyereye mu ndirimbo bararirimba atabameze ko yewe wimeze gute ko wameze uko rero twagerageza kugira tubone commentaire neza mbe kuboba bakeneye iyo ndirimbo turumva ko ari indirimbo nziza ikoze neza audio nziza amasanamu meza kandi iri differa n'ivyo Famba ahora yandika mbega kubayikeneye bazoyironka ryari watubwiye yuko ari mu ndwiza bayitege nko kwa kangahe urubuga rwo mu petit ko nshaka urubuga rw'uyo ruduge asanzwe afite YouTube n'izindi ndirimbo ziriko ko bafise umwanya n'ubunyene bashobora kwandika D-boy boy the great cyabona YouTube mu petit kugira babagira subscribers kuri iyo channel kugira babararimbira indirimbo umunsi zoja ko ndizera abakunzi banje bazobimenya uko bizoca ku mbuga yanje nzobipresentinga ku mbuga yiwanje kuri Facebook Instagram na WhatsApp nzobipostinga kugira babibone byoroshe babisange hake Famba mu ndirimbo yatubwiye yuko hariho indirimbo yandika hari abana batoshobora kuzira ndetse n'abakuze bariko barazira bashobora kuvuga ati teriyo sema hari ijambo washoboye kuvuga ati indirimbo harimo ngude ko natumujana nimba okay twaduzi yuko Famba atagiye kinini giheze avuye mu mimba mbega Famba biriya bihe vyamwigishije iki ni kihe kintu cahinduye kuri Famba okay justement nje nari mu mimba maze nk'amezi 3 ko mvuye ava mu kwezi kw'indwi mu kwezi kwa ubu turi mu kwezi 11 maze nk'amezi 4 rero hajya mu mimba ujya sinicuza impamvu nahinjiye first icya kabiri hajya ahantu nari ibintu byinshi kuko impamvu nicuze impamvu nahinjiyeyo nuko iyo ntari kuhinjira hari ibintu byinshi niko natakaje mu buzima kuko ni byinshi nahigiye naramenya abantu nabaki naramenya umuntu akuba hafi mu kihe gihe naramenya umuntu nashobora kuguba hafi bivanye n'ibihe so nahize byinshi sinovuga byinshi ngo mu mpimba hameze uko naravuye n'uko bitemewe n'amategeko hirya ni secret y'igihugu ahantu bafata umuntu bakamufungira bisobanura ibintu byinshi cyane kubera iki batagufata bakagufungira mu isoko cyangwa gufungira muri salle ya sinema bakagufata bakubaka ikigo bagasha umuryango umwe ukinjira ugasohoka wiha ni secret y'igihugu ko winjira mu bintu bitakuraba ariko justement hajya ahantu iconzi uhinjiye ufise ubwenge bubiri ufise ubwenge 10 niyo mpamvu bavuga ati ngo kugira ukwize kwitwa umugabo babisaba ufungwe kuko ni byinshi uhura navyo burya wowe urashobora kutobitahura kuko uracara umukobwa muto hari ibintu twebwe abahungu ducamo uwo mukobwa ubiciyemo ubona kwiyica ukavuga ati nono kuko mwebwe abakobwa ni mufise capacity yo kwakira ikintu twebwe umuhungu turashobora gufise
ku visibility ikintu tukavuga ati iki kintu turacemeye kukibamwo ubu buribwe turabwemeye ariko umukobwa uburibwe yemeye kubamwo ni uburibwe bubiri uburibwe bwo kwibaruka uburibwe bwo kwibaruka n'uburibwe bwo kwinjira mu bihe by'amaraso ivyo nivyo bintu umukobwa ashobora kwakira akavuga ati jewe nuba kandi Imana rero aho yabaye aho ikomeye ubwo buribwe bwanyu bubiri mwinjiramo uburibwe bukomeye cyane sinzi ivyo mucamwo ariko ndizera neza kuko twageze gutunga abagore turabona igihe baburimwo ukuntu yifata ukuntu babaye ndayira nk'amaregre ndahara bajya kimukaraki cangiye mugiye kubyara murabura amahoro yose n'imisi ngano igise rero ubwo buribwe mucamo nkekana Imana yashatse bereke yuko ubwo buribwe mucamo abahungu bacamo nk'ubwo incuro 50 kuko umuhungu arashobora kubyuka mu gitondo akaja gusatira burya aca mu bintu byinshi cyane sinshaka gutahuza ivyo bintu kuko ni ibintu by'abaganga niba bazi gutahuza ibintu abantu bizi ibintu by'ama ariko ndikunda gutahuza wewe impamvu canke ikinize mu mpimba canke hajya mu mpimba hakwigisha ikintu nyabaki kugira utahure nje uburemere canke uburyo ki kuba navuye hajya byamfashije mu buzima ndazi ko tubatahura je ngaho nagutahura niho naho uri umukobwa oya nagutahura umugenzi wanje yicaye ngaho yari kubitahura ni nkuko wombwiye ati ngo mani fambura tujye mu mareka cyangwa urazi iyo igisagi dufashe ndabona yuko igisagi gufise option cyabona yuko ari blank kuko sinahura ukuntu biba bimeze ariko nakubwa tahura uburibwe abahungu ducamo cyangwa ubuzima abahungu ducamo attention niyo mpamvu umukobwa njewe kurya amafaranga yanje bizabimbabaza sana ati niyo mpamvu umukobwa kurya amafaranga wanje bizabikubabaza cyane mbega famba yo babayeho gute mu buzima bw'urukundo ni ikihe kintu coba kimubabaza ku mukobwa bakundanye kuko uravuze ati ngo kugira arya amahera y'uwawe birakubabaza cyane none mwoba mubanye gute na cyane yuko abakobwa mw'iki gihe nturi mu mbabari mw'iki gihe tubayeho udafise amahera nitujana none famba mu rukundo rwiwe acabaho gute ata amafaranga aho umukobwa nje suvati n'amafaranga ndamuha umukobwa nimba ari abantu nimba kwisi ari abahungu 10 bahonga je muri abo bahungu ndimo ariko uruwicuma rero burya ndakubwiza ukuri urukundo n'amafaranga birajana urukundo ata amafaranga naho byoshika umukobwa afise bezwe nyinshi kandi izo bezwe zikemurwa n'umuhungu umukobwa washobora gukundana ari abakobwa bakundana n'umuhungu bavuga ati ngenzo kwihanganira ukomeze kose ariko ejo n'igihe ejo umukobwa n'umuntu aruha fast umuhungu arashobora kwihangana ariko umukobwa kwihangana sawa rero njewe ndafise umudemo dukundana ndibaza muramuzi yitwa Brinella wirigura posting ni umukobwa twahuje ivyumviro ni umukobwa yankunze nyavyo atavya bintu by'abandi bakobwa usanga ati ngo famba tugukunda kubera umusitari tugukunda kubera ufise amafaranga na amafaranga afise rero kuko arabona yumvira uko ngo afise amafaranga ngo cyangwa tugukunda kubera influence ufise cyangwa tugukunda kubera iki nono umukobwa yanyitangiye mu mahiri nawo magogo bati ndamutahura arazi capacity yiwanje arazi famba shavuye bameze uko famba dashavuye bameze so abandi twakwegana ariko nibatahura famba wanyama nje n'umuntu ngoye kugira umenye indani wanje biragora tabaranye igihe ngo unohoze umenye famba rero ameze uko biragora cyane rero ndamuhonga ariko si kwa guhonga kubuhumbu bwo kuvuga ati ngo njewe ndasesaguye amafaranga ni kwa guhonga gutahuritse kuvuga yuko umugore wanje cyangwa umusheri wanje Brinella arashonje kuba shonje na amafaranga afise 5000 ya 5000 turashobora kujya hano tukicara tugafungura tugahaha uko urashobora kutahura ko ari guhonga ariko nje ku bwanje ndabitahura yuko mba ndiko ndagira akiba yani mu Giswahili ni kuwekeza ndiko ndabitsa canke ndiko ndavomera ishugwe nyene yuko ejo
riguma ritotahaye atari rimwe uvomera mu gatondo ku mugoroba ariko sino kwishimira kubona Brunella ya asa nabi yambaye ibirato bitabutse yambaye impuzu zitabutse sino vyishimira mfise 50,000 mu mufuko nshobora kuguramo ikanamiriza 20,000 ni nkuko nawe nashobora kubona njewe meze nabi nambaye ikabutura icafu yafise igihombo c'isabune akavuga ati ngo ndagiye gura omo kuri boutique na mesere femme umunsi kumponga raza uguhonga burya guhonga ku bantu bakundanye nibibaho guhonga iyo mvugo iza mu bantu bafise umugore cyangwa mu bantu bamaze kubaka kuko wowe umaze kubaka ukaba ufise umugore mu nzu ugafata ibihumbi ijana ukagenda ugahamuhabara ugasiga ibihumbi 10 mu nzu kuko niko bita guhonga kandi buri kigugu nico kintu abantu badatahura usanga umuntu aba yicaye ngo urahonga guhonga abakobwa n'ibintu no guhonga ivyo bintu biri mu bantu bubatse iyo umuntu yubatse agaja hanze agahonga haba ariko arahonga ariko nje no dukundanye pamba ndashonje ntegerezwa umusheri wanje bezo ziwawe n'iziwanje ziwanje n'iziwawe kwanza ugitahure arabakobwa b'ikino gihe bateze batawe ico kintu babibaza yuko bezo ziwe zihezwa n'umuhungu gusa ariko umuhungu bezo ziwe duhezwa nawe jewe nanje ndafise bezo ziwanje kujya kuntu abakobwa bisiga amavuta nto turayisiga kujya kuntu ngo muja kwisukisha arabahungu bisukisha nanje mfise dread comme toi ndafise ndashobora kutwista je kuja kuzoza bakubwira business bizigize fresher nkuko n'amafaranga agenda ndashiramo bleach bazita gute bleach nani ibisuko bita gute kifaransa bita bleach mu cyongereza bazita bleach mu Swahili sumba nani teinture ndashiramo teinture ndashiramo kanta na sauce black ndagenda koga kabiri mu kugira zimote neza bijya bintu n'abakobwa murabigira rero umenye ko zijya bezo zawe uba ukeneye umuhungu agufasha natwe abahungu dufite bezo ziwacu tuba dukeneye abantu badufasha kandi mwebwe tuba dukunda cyangwa tuba dukundana we nibuje ukambwira ati pamba ndakeneye amafaranga y'amavuta ndashobora kugura ejo ndashobora guherwa amavuta nanga kubwira sheri nje byanse ndanisiga amavuta demi ufite igihumbi ufashe igihumbi nuko nugufasha iyo rero tahura yuko guhonga umuntu ahonga niwo umuntu aba yubatse ariko bya bintu byashira ishusho nagari guhonga bifasha kuko wewe niwo kwigurira impuzu cyangwa kugura amavuta ngewe mpari banjeje ukiwa no genda gusega mama wawe cyangwa papa wawe ikintu ngewe mpari gushirwa tuba turahetana mu biki bamwe ngo murahetana mu biki mu gupomporana sizo ziwanyu no nivyo birakenerwa kuko uraza kubyira ikintu kimwe burya urukundo igituma urukundo rugwira cyangwa mwumva namwe kujya guhuzana imibiri urashobora kututahura ibintu ariko guhuza imibiri umuntu ku wundi byubaka ikintu kinini mu buzima bw'umuntu twate muri psychology y'umuntu afya burya imana kuba yaremye umuntu cyangwa abantu ikabaremana ibyo bihimba bifite ubwenge bwinshi kandi ibyo bihimba baremanye gacira ko attention bavuga ati iki turetse kunyubahuka ukanyitiranya n'ibigirwamana cyangwa senga ibindi atari je icyo cyo kintu cyambere imana yawe nicyo kintu cyambere ibindi byose ku ruhande ni shirki mu cyaro bita shirki kushirikisha Mungu yani kushirikisha Mungu ni imana ikwigiriranya n'ibindi bintu bitari byo icyo cyo kintu cyambere imana yawe imagine ikintu cya kabiri imana yanga ari zina guhuza ibitsina apana guhuza ibitsina ku bantu bari bose guhuza ibitsina kubajya abantu bitemerewe ni ba bantu batarubaka ubwo maze kubaka kugira mariage n'umugabo wawe muremerewe namwe mubigira mu barabara mwibarabara ariko kandi biremerewe no kugira mu bigire mubanze gusenga imagine gusenga kugira mu huze igitsina n'umugore wawe ugasenga bya mana ngira nzi igitsina bismillah kwanza kumisenge icyo kintu kiba cemewe n'Imana ariko bitemerewe ni ba bantu bagiheheka abantu bakiri hanze bakiri out na married sawa rero imagine rero imana yanke icyo kintu ikintu cyoroshye usobona yuko ari ikintu cyinshi iyo mu muhuje
yani nje sinzi ko naho ibyo tubireke ariko justement mu rukundo ndarurimwo ndafise umuntu nkunda ndafise umuntu nkunda kandi ndamukunda ahari arabizi nta burya imagine ndiko nicara ku mbuga nkavuga ati ndamukunda umuntu runaka nkanamupostinga ukavuga kandi nawe mukobwa mwiza hari mu Burundi atawundi Brunella ni umukobwa mwiza ku isi bivanye n'ukunda muzi njewe nawe urashobora kuba ufise umuhungu wawe mwiza cyangwa umuhungu ukora ikiganiro urashobora kuba ufise umukobwa wawe mwiza bivanye n'ukuntu muzi ico nshike nabona datahura niyo mukobwa mwiza ku isi no mw'ijuru aho kandi ndakondeje ko ngaha ati niwe mukobwa mwiza ahari ku isi no mw'ijuru havuye Brunella hacaza jewe muvyumve havuye Brunella ni jewe wa kabiri nimwe agateka aho kamye hama Famba tugaruke rero muri question zacu hapo ndo unapendaka natakaga tuongee hivi okay Famba yasubiye muri domaine y'umuziki kandi ntihari karafokasinga cyane ariko mu byo turiko turabona hariho amasho agiye atandukanye ari imbere Famba agiye gukora mbega ico Famba yoba kivuga ko iki ayo masho kugira ngo utegurira abantu bashobore gusidukana niyo nka azoba ryari hehe bitegakanije ryari okay yes that's show mu mpera z'uno mwaka tule mu kwa 11 sinzi byita gute muri Nyakanga muri November no mu kwa 11 no mu Kirundi gikwiye mu Kirundi munyonyo no ntibavuga munyonyo sinzi kigarama ni December abarundi dukwiye gutahura amezi yacu ingene yitwa mu Kirundi urazi ibintu burya rega twarakolonije n'indimi naho twakolonije none mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu gihugu kibanye cya Tanzania mu bindi bihugu ni bazi guharura amezi mu ndimi zabo urazi ko ubu tuvugana aho tugeze umurundi nashobora kuvuga inimero ziwe za telefone mu Kirundi ego ico kimwe ntigishoboka kolonizwa nk'uko rero ni kubi kandi tuba twigisha ibyaro yacu nabi ubu n'Uburundi turimo ubyangu byemere mu Burundi kandi nibwo bw'iwacu kandi ubyangu byemere utegerezwa gukundisha Kirundi n'Uburundi mu bandi je aharigeze kuza umukongomani no yari umutanzania w'umugabo none akaza atangara kubona aho duciye hose ahantu badanduza amata ahanditswe cafetari ahantu badanduza indya ahanditswe restaurant ahantu badanduza ibintu by'amabitumbura ngo handitswe boutique ahantu badanduza ngo alimentation bakastanga none hani muri France ni mu Bufaransa ariko nkamuta kubera iki Tanzania ikintu cyose cyanditswe mu ndimi yabo nimba badanduza impunzu handitswe duka la nguo numva ico kintu nimba hadanduza impunzu handitswe duka la nguo nimba handitswe ahantu badanduza inyama bandika tunauza nyama yani ahantu hose handikwa indimi yaho hantu ni gake cyane usanze byanditse mu Cyongereza rero karagaciyemo byerekeye show naho ndafise show zirenga zine mu mpera z'uno mwaka uno munsi le 18 z'ukwa 11 le 30 za kuno kwezi le 30 rero zoba dimanche next week le 30 dimanche ndafise show Gihanga abanyagihanga mu Nitegi zoba ndi ngaho dimanche le 30 sale n'ikingiriro n'ibintu bitandukanye byose nzoyimamenyesha ku mbuga ziwanje ko nibira bakonfirme byerekeye amasale n'ibintu bitandukanye sale iri confirme ko sindamenya neza reglement ukuntu zipanze neza ko biri sûr yuko le 30 nakizosiga nzoba ndi ngaho hama kuri Noel le 25 December mu kwa 12 Kigarama nzoba ndi aho bita Kivuka sinzi bavuga abantu Kivuka nimba Kivuka abantu bari mu za Bubanza mucamo hatahura ni Bubanza nzoba ndi ngaho hamwe na Musigati zo turi ngaho iyo ndibaza bi confirmer bimeze uko hama kuri bonane itariki le premier nzero
kwa mbere kuna pati yako rero nje ubu ndiko ndiga ikirundi kugira ntibizongora nzoba ndi mu rugombo mu cibitoki cya rugombo mu rugombo rusantre muri salle yitwa Ruhinyuza nzoba ndi ngaho plus aho turatinde ko gato kuko ari explication nyene gutanga ngaho kubyerekeye ushongira nk'uti mu rugombo urazi mu rugombo niho navuki en plus maze igihe kinini nategura igiteramo cyo hajya ni kenshi hora babinsaba muri igiteramo hajya mu rugombo cyane cyane abanyarugombo b'iwacu ariko byari byanse bivanye n'imvo zitambuye ko bivanye na programme nari mfise muri rusange ariko kuri bonane mu nyitegezo ndi ngaho tuzotwenga tuzoririmba indirimbo zose and please as very first abanyarugombo bagiye kubona impano y'umwana wabo live kuri stage kera nagiye muri 2020 nari nkiri up nari nkiri hasi nari nkirondera uharuye kuva le 2021 ni imyaka ine irenganye bivuga yuko muri iyo myaka ine hariyo evaluation maze kuronka ari byinshi maze kwiyubakamo umutari muzi mutamenyere rero tuzo kubirabira uwo munsi ngaho nzoba ndi kumwe na komanda kabate kagagabo kare hanyitafari gafusubutwe n'ipave tafari ryo kubaka inzu ya Famba naho nyene kajya kagabo nzoba ndi kumwe nako ngaho ubwo amplis niko kantu twapambanye cyane muri game twakoze byinshi n'ikintu mutari muzi kavuka Buganda ni Buganda murahazi mu rugombo niho kavuka nakanyarugombo kiwacu abanyarugombo bafatanye voilà en plus bari izindi mpano zitandukanye ziri ngazo zo gusupportinga ziririmba vraiment muzo kwitange mu sidukanye niyonka n'umuryango wanje duhere kuri mama n'abatonya banje bazoba bari ngaho muri ico kibanza kugira babone impano y'umwana wawe babone ibintu naje kukurino maze imyaka 10 ndiko ndapambana ino babone ivyo maze kwevolera nuko kimeze abanyarugombo kuri bonane duhuriye ngaho kuri Ruhinyuza mu Ruhinyuza nko bizobera murakoze cyane ati tuzoryoherwa tuzobona impano zigiye zitandukanye tuzobona na evaluation ya Famba ku myaka ine iheze atari kakorera mu rugombo karibu cyane rero murahawe ikaze muze mushigikire umuhungu wanyu na cyane cyane murumva yuko arizoba ari abahungu babiri babiri kandi bo b'abanyarugombo Famba na Kando Kabateri karibu cyane rero muze musidukane niyonka hama nshimire Famba wakoze gira rero akantu kanyuma wabwira abariko baradukurikirana no sinzi abariko baradukurikirana abantu b'ubwoko ki ndashobora kubwira akajambo kanyuma abantu bakadukirana ugasanga ndi budget cyane mu byereka ubutinganyi navuga ati abantu bakora dukurikirana ubutinganyi si bwiza tugerageza igihugu cyacu mico n'akaranga ugasanga kumbe bako badukurikirana sabantu n'ivyo ahubwo wowe umaze kuevoliwa umaze konga evaluation y'icano yawe no uzi abantu bakurikirana no mbwira ati abantu badukurikirana abantu b'ubwoko runaka ureba bahanura bivanye n'abantu bakunze impanuro izo z'ubutinganyi no urazi kuja mu rugo ukabatekera inge batamenyereye birago uru n'urugo rw'iwawe niwo uzi abantu bawe influence yiwawe abagukurikirana bakunda ibiki ndashobora kubahanura cyangwa kubabwira akajambo runaka ugasanga baguye nabi usanga ndabakomye muri rya côté faible yawe ariko kimwe cyo basaba izi ni impano z'igihugu twe turabarundi uno murundi kazi no present nje no influencer ndo mu YouTuber ndo mu film no comedian ndetse no muri ligi dusupportingane bivanye n'impano zacu nimba ukunda ibiganiro gerageza wikure muri iyo mudi ukunda ibiganiro gusa ugerageze urabe na comedy urabe na film urabe n'umuziki usanga navyo bikunze kuruta na journalism rero nico no bahanura nimba uri umukunzi ibiganiro hura ibiganiro byo ngaha gerageza uze winyavya gato eje nk'ukora abanyikiganiro kwaje uvuga ati umuntu ndavye ikiganiro cyo bari Famba reka namwandika kuri YouTube ndawe nawe byarije kwaje usimbira ko kandi just ngo usanga ukora kundi ibintu bitandukanye nico gusa kuvuga ngo ndabahanura sinzi muri abantu nyabaki sinzi ngo ari bikamura abakobwa sinzi ngo muri abahungu ugasanga niko nahanura abahungu ahubwo barashavuye okay nanje ndabashimire cyane bakunzi ba EA TV mwe mudahengesha mu kudukurikirana ndababwira yuko ndabakunda cyane